Nshuti bagenzi mwebwe mwese mudukurikirana ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Tugeze ku munsi wa kabiri ni cigwa ca kane c'indongozi yo kwiga Bibiliya, aho cari gifise umutwe uvuga ngo ububasha bw'isengesho ryo kwinginga. Cyari gifise umurongo wo gufata ku mutwe twawusanga muri Yakobo 5:16, aho havuga ngo mwaturanire ivyaha vyanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cago. Rero icigwa co ku munsi wa kabiri naco gifise umutwe uvuga ngo Yesu umwinginzi ahambaye. Ariko imbere ya vyose reka tubanze twicishe bugufi. Mana nyagasani, Mana ugira neza gitandara kizima, turagushimiye turagukengurukiye urukundo rwawe wama udukunda uko bukeye n'uko bwije. Komeza kuturinda kutuzigama n'uhabwa icubahiro. Gitandara co kwizigirwa, tugiye kwiga ijambo ryawe, tukwinginge ngo ubane natwe, utugirire neza, uturinde ivyo dusamaza vyose. Ubuntu bwawe komeze kubana natwe, tubisenze twizeye mu izina ry'uwaducunga Yesu Kristo, amen. Nk'uko mumaze kubibona, tugeze ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 Mukakaro 2020. Umutwe w'icigwa uravuga ngo Yesu umwinginzi ahambaye. Aha baraduha amasomo atatu. Luka 3:21, Luka 3:21, aho havuga ngo nuko abantu bose babatijwe, na Yesu ahejeje kubatizwa ariko arasenga, ijuru rirakingura, mpwemu yera aramumanukira amugwako, afise ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti, niwe mwana wanje nkunda ukampimbara. Irindi turisanga muri Luka 5:16, aho havuga ngo ariko we yigunga mu bugaragwa arasenga. Irindi turisanga muri Luka 9:18, aho havuga ngo 18, maze yariko arasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe arababaza ati, abantu bagira ngo ndinde? Aya masomo ico ashatse kutwereka, ica mbere nuko Yesu yari umwana w'Imana kandi n'ijuru rimushingira intahe koko. Ikindi, ubuzima bwaranze Yesu Kristo bwaranzwe n'amasengesho, kuko niho yakura n'inkomezi zo gutsinda ikigeragezo. Yesu yamafata umwanya wose yihererana n'Imana mu gusenga kugira ngo Imana imuhe inkomezi. Ubuzima bwa Yesu bwari ubwo kwama mu bumwe n'ijuru, avugana na se wiwe. Igihe yabatizwa, mu gihe yatanguza igikorwa ciwe nk'umukiza, yarasenze kubw'inkomezi mvajuru kugira ashitse igikorwa c'ijuru. Mpwemu yera yamuhaye ububasha bwo gukora ivy'ubugombe bwa Data no gusohoza igikorwa yari yarahawe. Haba mu gihe yagaburiye abantu 5,000, haba mu gihe yakijije uwaragwaye imibembe, canke uwo yakijije abadayimoni. Yesu yaje ngaha kw'isi kugira ngo aducungure. Yesu yavukiye kw'isi, akurira kw'isi, arabatizwa, mpwemu yera aramumanukira, kandi n'ijuru ryaramushingira intahe. Yesu iyo yiherereye ariko arasenga, yaringinga Imana kugira ngo imukomeze, kugira ngo ibigeragezo vyose azohura navyo azoshobore kubinesha. Yesu ngaha baratwereka ibitangaza vyinshi yakora. Yarakijije abagwaye, yarazuye abapfuye, yaragaburiye abantu ibihumbi n'ibihumbi, eka yarakoze ibitangaza vyinshi bitandukanye. Ivyo vyose yabikora kubw'inkomezi Data yari yaramuhaye. Yesu Kristo yaremeje ko mu ntambara hagati y'iciza n'ikibi, amasengesho n'ikigwanisho gikomeye mu kunesha inkomezi z'umwiza. Amasengesho n'urutonde mvajuru mu guhuza ukudashobora kwacu
bo n'intege nke zacu ngo binywane n'inkomezi zidasanzwe z'Imana, n'uburyo budukuza twebwe ubwacu bukadushikana ku Mana yo yonyene ishobora gukora ku mitima yabo dusengera. Ahanye ico bashatse kutwereka ni uburyo bwimbitse canke bwuzuye inkomezi z'amasengesho mu duce twose twaranze ubuzima bwa Kristo. Aratwereka kandi ko abantu b'abanyantege nke nkatwe dukeneye inkomezi ari nazo dukura mu masengesho. Dufate umwanya wo gusenga, twiherere kugira ngo Imana ibane natwe kandi duhe inkomezi nk'uko Yesu yabikora. Aha baraduha amasomo abiri, imwe ni muri Luka 22 ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 34. Ati Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko weho nagusengeye ngukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Aramubwira ati mugenzi, niteguye kujana nawe no mwibohero no mu rupfu. Aramubwira ati Petero, ndakubwire inkoko itarabika uyu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi. Irindi riri mu Baheburayo 7:25. Nico gituma ashobora gukiza rwose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Aya masomo naho ico atubwira, Yesu yarabwiye Petero ko yamusengeye kubw'ikigeragezo yabona ko agiye guhura navyo, ikigeragezo c'uko agiye kumwihakana. Ikindi, nk'abantu bagera ikirenge muciwe, ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye gusengera abandi twisengera, kuko Satani ntiyicaye aguma duteza ibigeragezo kugira ngo tugwe mu mitego yiwe, ariko atsindwe mu izina rya Yesu. Abakiza imitima mu buryo butunganye n'abagabo n'abagore basenga. Yesu yasengeye Petero mu kuvuga izina ryiwe. Yarijeje Petero mu gihe c'ukugeragezwa kwiwe guhambaye yoba yaramusengeye. Satani yaratahuye neza ubwira bwa Petero mu guteza imbere ubwami bw'Imana. Yari afise inshingano yo gukora ivyo ashoboye vyose kugira yonone ubwaku bwa Petero kw'ishengero Kristo. Ariko uhereye kuri ivyo bigeragezo vyose, Yesu yasengeye Petero, kandi amasengesho y'umwigisha yahavuye yumvirwa. Nuwuhe munezero wo kumenya ko Umukiza adusengera natwe, adutumira kwiyunga nawe muri ico gikorwa c'amasengesho yo kwinginga kandi no kuduza abandi tuvuga amazina yabo imbere ya ya ntebe. Iki cigwa cose ico gishatse kutubwira, ubwa mbere ntidukwiye kwibagira ko Yesu adukunda kandi adusabira ku Mana Data. Ikindi, aradutumirira kugendana nawe, kunywana nawe. Aradutumirira ko mu masengesho dukwiye kwinginga Data kugira ngo azoduhe ubuzima burimwo inkomezi. Rero nk'uko Yesu yasenga yinginga Data kugira ngo amukomeze, natwe dukwiye kugera ikirenge muciwe mu masengesho yacu, tukinginga Data kugira azodutsindanishirize mu bigeragezo kandi aduhe n'inkomezi. Rero nimuze tumwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu kugira ngo azodukomeze mu bigeragezo vyose tuzohura navyo kugira ngo tuzoshobore kubitsinda, kuko Satani igihe cose yama ashaka kuduteza mu bigeragezo, ariko yama yatsinzwe mu izina rya Yesu kubw'ubushobozi bw'Imana. Rero ndabatumirira mu masengesho yanyu twame twinginga Data abane natwe adukomeze, kuko birashika umuntu agahura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ikintu nyamukuru, ikigwanisho nyamukuru n'amasengesho, kuko amasengesho ni urutonde ruhuza
ubunyantege nke bwacu hamwe n'inkomezi z'Imana bikanywana. Rero ndabasabira ngo tumwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Nibyo ndabasabiye, nanje nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Turagushimiye data mwiza, we wabanye natwe kuva icigwa kigitangura none tukirangije amahoro. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Umutanga bugingo twinginge ngo uduhe kugendera aya majambo, uduhe kuba abinginzi beza, dukomeze kuba abawe bwite, ukomeze kutugirira neza. Tubisabye tubyizeye mu izina rya ducunguye Yesu Kristo. Amen.